Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flohi Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye. Ndizera neza ko mwaramutse amahoro marembe kuri uno munsi wa Mungu aho abemera Imana canke abakirisu bari guhimbaza Imana mu buryo bugenda butandukanye. Ndavuga mfatiye ku madini. Nakije kamera kugira nze turabire hamwe ni igiki cinyegeje inyuma y'ukwibuka kugira 22 aho benshi bariko baravuga ati ni strategie canke n'ibindi bintu bigana kwimbira icobo bamwe ahane mu gihe mu 2004 mw'ijoro rica ryari rya 13 rica rya 14 hari mu kwezi k'umunani nimba ntihenze mu Gatumba ikambi yarimwo abakongomani yategwa hakicwa abagera kwijana na 60 ariko mu nyuma hagiye kumenyekana ko abapfuye bageze ku gitigiri cijana na 66 ahani kumbure abo bari bakomeretse bakabandanya bapfira mu bitaro canke mu bibanza vy'ivuriro canke vy'ubutabazi bari batwawemwo. Ku munsi w'ejo canke hamaze iminsi ariko haragaragara uyu muzungu mubona hano kw'ifoto. Umuzungu mubona kw'ifoto reka ndamwagure gato abamwibuka baraza kumwibuka. Kuri no foto n'uyu yitwa Lambert Menge n'umubirigi niwe yigeze n'ugushobera ifuro ry'igiti uburongozi bw'igihugu c'u Burundi canke n'igihugu c'u Burundi neza neza mu mwaka wa 2015 aho yaburanira ba Pacifique n'abasirikare bose bagerageje guhirika ubutegetsi abakoze amabi n'amabwa mu migumuko yo muri 2015 niwe yongera akagaragara kuri no foto yo kwibuka ngo 2022. Imbere yuko nja mw'idonido reka tubanze twumvirize umwe mu basanzwe ari abanyamurenge bo kwisonga basanzwe banayoboye namwe mu mazu canke namwe mu magroupe canke mu makoraniro y'abanyamurenge. Nawe si uwundi ni Azarias Ruberwa, twese turamuzi uwariwe. Aha iyi video ngomba nabashiriremwo bwari bukeye ubu bwicanyi bwitiriwe abanyamurenge muri 2004 mu gihugu c'u Burundi mu Gatumba. Azarias Ruberwa mwumvirize ijambo yashikirije, mwumve abishe abo banyamurenge, muce mwumva n'ibiko biravugwa uno munsi. Tuce turaba n'ijisho rigira gatatu nkuko nama nababwiye ibintu vyose biriko biraba biba bigamije iki. Ndaje inyuma y'ino video ya Azarias Ruberwa turabire hamwe bako bashaka gushika kuki kuko gusesangura no gushishoza turabire kuri we. Nuko abantu bicwa batazize amakosa yabo ariko wazize ishobora ururimi bavuga cyangwa isura yabo. Ishano kandi nuko abantu bishwe n'abantu bavuye muri Kongo. Iyo jenoside yabereye mu Burundi abishwe n'abakongomani ariko ababishe barimo abakongomani n'abanyarwanda n'abarundi. Rero umuntu akaba yibaza niba hari amoko amwe agomba kubaho n'andi atagomba kubaho. Igitangaza kandi nuko mu bantu bakoze iryo shano mu bavuye muri Kongo mu bakongomani harimo abantu bigize kwita ba mayimayi ariko ubu bari mu ngabo za Kongo, igisirikare cya Kongo. Rero bikari ngombwa kumenya inzego zapanze ibyo bintu ni bande, abakuru babo bantu ko ari abasirikare bo muri Kongo. Abo baje batabizi bari babizi. Igikuru si uguhana gusa abakoze ibi abarashe cyangwa abatwise abantu. Igikuru ni uguhana usi ababitekereje muto, ababipanze, abapolitisi babiri inyuma. Nizere Yes, ubu ni Azarias Ruberwa musanzwe mubizi ko atavyorosha yarabaye muri leta ya Kongo, abo bose ba Moise Nyarugabo n'abantu iyo bako baravuga ikibazo c'abanyamurenge nabo nyene ubwabo bafise iyindi kote y'abanyamurenge ibagiriza ivyo bagiriza nka ba Moise murabizi ko babaye muri leta ya Kabila. Uyu Azarias rero aha bwari bukeye ivyo biba vyamaze kuba ubwo bwicanyi bwamaze kuba. Reka tugende gato gato twumviriza avuga iki Azarias Ruberwa.
nuko abantu bicwa batazize amakosa yabo ariko bazize ico barico ururimi bavuga cyangwa isura yabo. Ishano kandi nuko abantu bishwe n'abantu bavuye muri Kongo. Yes, aravuga ati nuko abantu bishwe batazize amakosa, bari bazize ngo uko basa n'ururimi bavuga. Iyi ni confirmation yiwe kugira ahe connotation kanaka ko bishwe bazira ko ari abanyamurenge. Ça c'est sa façon de dire. Mugo je cyo nkeneye ko twumva hano ni uko aba bantu bishwe n'abavuye muri Kongo. Arabandanya, Jenoside yabereye mu Burundi. Jenoside yabereye mu Burundi, ariko abakoze iyo jenoside baje bava muri Kongo. Ni bande rero? Abishwe n'abakongomani, ariko ababishe barimo abakongomani. Abishwe n'abakongomani. Donc aha hari hakiri ya mvugo yo kuvuga umunyamurenge kandi umukongomani. Hataraza Paul Kagame n'izindi strategie ziwe zivuga ko umunyamurenge ari umunyarwanda, ari umututsi w'umunyarwanda. Aha baza ari yasubirwa abanyamurenge bose bari bazi ko ari abakongomani. Ariko inyuma yuko haziye business yo gushaka gukamisha izina munyamurenge, haba haravutse ujya n'umututsi w'umunyarwanda w'umurwandophone canke ujya n'umututsi w'umunyarwanda yisanze ku musozi w'imurenge. Ibi byaraye bivuzwe na Tito muri kuno kwibuka kwa 2026 kugira 2022, aho yeka arababwira ati mwe muri abanyarwanda, kuko yakabigira abanyarwanda nyine bajya bari buzuye muri irya sare s'abanyamurenge n'abanyarwanda. Akarababwira ati mwe muri abanyarwanda mwisanze muri Kongo ku musozi ngo witwa ngo Minembwe ngo murenge, ngo rero muri mureke kuvuga ko mwe muri abanyamurenge, muri abanyarwanda b'abatutsi mwisanze muri Kongo, ngo nimwashaka guhindura naho imvugo muze muvuge ko muri abakongomani mutari abanyamurenge, kuko ngo abanyamurenge ngo nagasozi mubako. Aha ni juste kugira bazimanganye iryo zina umunyamurenge, bagumane ka kanovera Paul Kagame ashaka kumva ko yagiye muri Kongo kuvuganira umututsi w'umunyarwanda canke umututsi avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha niyo mvugo Tito yashatse gushika ko, ariko murije amajambo Tito yabandanye avuga n'amajambo yongera kikontradiza. Aranavuga ko Joseph Kabila ngo yanabarondeye ngo manda yiweheze agomba gutwara manda ya kabiri, ararondera Kagame, ararondera wenyene Tito, bararondera Bazarias n'abandi ngo kugira ngo bamufashe ngo kwegeranya abanyamurenge ngo baze kuri kote yiwe. N'amajambo menshi yo kwikontradiza, ariko ndashaka tubanze dukorere kuri ano majambo yavuzwe bikiba ataraja mwindi politiki, ataraja mwindi mikino. Abanyamurenge bamwe batarabonona, abanyamurenge bamwe bahemukira abandi, abanyamurenge bamwe baje ku ruhande rwa Kagame, abandi baje ku ruhande rwo kwigwanako, abandi baje ku ruhande rwo kuvuga ati twebwe ivyo byose nuko murakina ntabyo twemewe, tuzogumana ico turi, ico twemanga, ico tuzi, inkomoko yacu y'abasokuru. Ko baravuga ati je ndi umunyamurenge, ivyo batutsi ntavyo nzi, je ndi umunyamurenge, mu bwoko bw'abanyamurenge ndi umukongomani. Ivyo bindi mudushirako vy'abatutsi, vy'abanyarwanda, vy'abarwandophone ntavyo dukeneye. Hariho n'abandi bari kuri pare ya Kagame, hakaho n'abandi bari kuri izo zindi pare zo kuguma bigwana aho biyibira umutare n'ibindi ari murasirazuba bwa Kongo. Nkoresheje ino video ya Azarias Ruberwa kuko ntiyari bwononekare. Iyi ni video ya kera nkuko mubona ukungena isa. Aha ntiyari bwononekare, ntiyari bwatangure kuja mu madiri bamubwira ati vuga ibi kubera ejo inyuma y'umwaka tuzoze twakuye ku byo wari wavuze, kuko rino umunyamurenge kabisa. Hanyuma ivyo wovuze birumvikwa na bene wanyu bazovyumva. Iri ni jambo yashikirije bukeye biba, donc yarishikirije ro 14 kuko vyabaye mu ijoro rya ro 13 tugana ro 14 août mu 8 muri 2004. Iri jambo yarevuze bukeye vyabaye itariki 14. Aha niho Azarias Ruberwa yabivuze atarononekara, akiri fresh, akiri umunyamurenge neza muzima. Yavuze ati hishwe abakongomani, ubwo bwicanyi bwabereye mu Burundi mu Gatumba, ababukoze n'abakongomani, ababukoze ni barimwo abakongomani. Yavuze ati hishwe abakongomani, ntiyatanze umuco ngo abaribo kumbure harimwo kuko zari impunzi, ariko mu nyuma murumva ko haje kuvuka ko hishwe abanyamurenge gusa. À l'époque murumva imvugo yavuga, ariko aragaruka akavuga ati bishwe n'abavuye muri Kongo.
abo bari bavuye muri Kongo harimwo abakongomani ari bo we yise abamayimayi. Reka twumvirize iyindi kategori y'abarimwo, kuko Azarias Ruberwa we yemeza ko ubwicanyi bwabereye mu Gatumba bugahitana abagera ku 166 bwakozwe n'abantu batatu, bishwe n'abakongomani, bicwa n'abanyarwanda, bicwa n'abandi yavuze ngo n'abarundi. Reka twumvirize neza Azarias Ruberwa ashikiriza iki. n'abanyarwanda n'abarundi. Rero umuntu akaba yibaza niba hari amoko amwe agomba kubaho n'andi atagomba kubaho. Numvise ko yabishikiriye. Igitangaza kandi ni uko mu bantu bakoze iryo shano, mu bavuye muri Kongo, mu bakongomani, harimo abantu bigize kwitaba mayimayi ariko ubu bari mu ngabo za Kongo, igisirikare cya Kongo. Yes, Azarias Ruberwa aravuga ati bishwe n'abavuye muri Kongo, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo n'abarundi. Rero tugashaka kumenya iyi genocide yakorewe abanyamurenge mu Gatumba yakoze bande, neza na neza bibazwa bande, hanyuma iyi façon yo kwibuka uku kwibuka kwa 2022 kungene kwakozwe, nkuko nagenda yibashikiriza ku mafoto, nkuko nabibashikirije ku mafoto. Iyi foto sinigeze ndayibagurira mubone. Uyu ni Lambert Mende, umwe Kongo y'abanyamurenge bari yabavuga ngo n'abanyamurenge nyine bandi bama bagize manifestation, na Paul Kagame baheruka guha n'uyu mubona ari impande yiwe, n'abavoka babiri bahawe uburenganzira bwo kuja ngo guserukira abanyamurenge mu gutanga ikirego muri ICC canke muri CPI, Cour Penal International, imwe bahindura ngo ni Cour Penal d'Afrique. Hano hari umwe mu bamenyesha makuru canke mu ba analyste canke bakurikirana ibiba mu karere muri rusangi no mw'isi nzima, yitwa Rugabisha Hilaire. Arandika avuga ati l'ancien vice-président congolais Azarias Ruberwa, ngo uwahora ari cegera c'umukuru w'igihugu wa Kongo, naseje nayo nirinze kubabwira Azarias Ruberwa post amaze kokipa canke ivyo bamaze gukorana na ba Moise Nyarugabo. Uyu aravuga neza ati n'umukongomani, l'ancien vice-président, icegera c'umukuru w'igihugu ca kera ca Kongo, yitwa Azarias Ruberwa, a déclaré que les 166 réfugiés banyamurenge tiwe lors du massacre do Gatumba. Ngo ico cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu wa Kongo wa kera aravuga ko ababishwe 166 b'abanyamurenge bicigwa mu Gatumba mu Burundi muri 2004, au Burundi en 2004 avait été pris pour cible lors d'une attaque impliquant, selon lui, ngo aravuga ko aba bari babateguriye kumbure bari barabigamije, bari barabiteguye, ngo selon lui, ngo kubwiwe uyu irera karavuga kubwa ari Azarias Ruberwa, ngo des éléments rwandais, harimo abanyarwanda nkuko Azarias Ruberwa yavyivugiye, des éléments rwandais, des combattants maïmaï présumés soutenus par le Rwanda ainsi que le FNL. FNL baravuga ya FNL ya kera yaba Gatogwasa n'abandi, ariko we hano yavuze ati n'abarundi. Tavuga none ibi bintu izi mvugo kubera iki badaprecisa neza na neza, ariko aha Rugabisha rero we yaciye avuga ati ainsi que le FNL qu'il accuse également d'avoir coopéré avec le Rwanda à l'époque. Chaque 13 août, la communauté banyamurenge commémore les victimes du massacre de Gatumba et rend hommage aux 66 personnes tuées lors de cette attaque, l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire. Uyu ni Rugabisha. Rugabisha rero araca mu majambo entre les lignes, amajambo ya ancien vice-président cegera c'umukuru w'igihugu kera Azarias Ruberwa, akavuga ivyo yavuze ko bishwe n'abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo abarundi n'abakongomani aribo babo bamayimayi yavuze. Hariko ikibazo ko kigaruka nuko aha mu Gatumba hapfuye 166 nkuko bivugwa, nkuko vyanditswe kuri internet, ariko ikibuye mwikambi y'ikibuye abo Kagame yarigise
bararenga igihumbi na. Hanyuma ugiye mu Minembwe ukagenda Minembwe, Bijombo, Rurambo, Mibuga, Gahororo n'ahandi henshi hagenda hatandukanye, harapfuye igitigiri c'abanyamulenge barenga ibihumbi 5. Aha benshi nk'uko amaraporo abivuga baragiriza Red Tabara. Hano hariho vyagirizwa Red Tabara, haravuga ati oui, il existe des sources qui accusent Red Tabara d'avoir participé à des attaques contre les Banyamulenge, mais il faut être précis sur la période 2017. Ngo ubwo bwicanyi bwarabaye bagiriza Red Tabara, ariko nimumenye neza ko ibi Red Tabara yakoze bikoze muri 2017. Effectivement, wese umuntu azoba ariko arakubwira ngo Red Tabara yarakoze genocide y'Abanyamulenge canke yarisha Abanyamulenge benshi hariya mu Minembwe yo muri Haut Plateau na Moyen Plateau, za Uvira, Fizi, Mwenga n'ahandi, baba bariko baravuga muri uno mwaka wa 2017 Joseph Kabila ari ku burongozi. Ariyo mpamvu ata musi n'umwe bariko baribuka Abanyamulenge bishwe batigera bavuga Joseph Kabila, ntibigera bavuga na Red Tabara, parce que ababikozwe babitumwe na Paul Kagame. Rero nta kuntu mu Rwanda ngo kwibuka ino genocide canke Abanyamulenge bishwe ruce kwibukana n'abapfuye mu Minembwe canke mu Bijombo canke abapfuye muri Ikibuye, kuko abazi ko ariwe yabikoze yoba ariko arikora arakoze urutoki mu jisho. Nico gituma bariko baravuga iya Gatumba, bariko baravuga abishwe mu Gatumba. Ndaje ndababwira igituma. Nababwiye ko ari ikirego giheruka gutangwa barega Burundi bakarega na Kongo ngo barakoze genocide ngo y'Abanyamulenge hariya muri Kongo ngo mu Minembwe, bigatwagwa n'uyu Lambert Unimetre n'umuavoka yitwa Lambert Menge n'umubirigi. Uyu ivyo yakoze muri 2015 gushika naho afata amasanamu yo mu kindi gihugu akayarungika mu kanama k'umutekano ka ONU, akayarungika muri CPI, akayarungika n'ahandi henshi agenda hatandukanye, ngo nukungene ngo CNDD-FDD ngo bariko barica abantu ku ntwaro ya Nkurunziza hari muri 2016 nimba ntihenze. Yes, hari muri 2016 nimba ntihenze. Hanyuma Nkurunziza na leta yiwe ico gihe baca bitwarira na vyaciye kuri France 3. Ibi indaza kubivuga neza ndiko ndamuvuga no mu avoka biciye kuri France 3 irabakonesa ko ayo image atari amarundi, atari bavyabereye mu Burundi, ko bo bavuga ngo vyaberewe ngo ku ngoro y'umugambwe iri za Rutana je crois. Ndaza kubazanira amafact ndayafise hano, ariko ndabizana mu kindi kiganiro. Ndiko nje kubabwira uyu Menge ninde agamije iki. Nico gituma yagarutse no muri no affaire yo kwibuka kugira bahe uburemere, bavuga ati abarundi barisha Abanyamulenge, nimba ivyo mu Minembwe bitaza kugira kwa bace bafata vyabaye mu Gatumba, ati okay, nimba mu Minembwe ata preuve mugira, preuve yo mu Gatumba ngiyi tehe engi kobomerase igira 22. Nico gituma Menge yavuye mu Bubirigi araza mu Rwanda kugira participe muri no kobomerasyo ya 22 ku kwibuka kwa 22, kugira bigire poa, aronke n'amafoto, aronke n'amarchive, aronke n'amapièces justificatif atwara muri CPI, avuga ati he no muri kobomerasyo ya 22 niho narindi. Nico gituma uyu Menge ari muri bino. Ariko abantu bagatunga urutoki, muribuka n'igihe ba Juste Gaël n'abandi bagenda mu bibogobogo, igihe Tshisekedi yararungitse inka zigera ku 90 abajanye na Kongoro, mwaruse Abanyamulenge bemeza neza ko bishwe bararigitwa na Red Tabara. Kubera iki ico gitigiri cishwe na Red Tabara coco kitibukwa? Kubera iki abapfiriye mu ikambi Kibuye batibukwa? Kubera abiciwe mu Rwanda batibukwa? Kubera abiciwe mu Minembwe batibukwa? Kubera iki abiciwe mu Bibogobogo batibukwa? Kubera abiciwe mu Bijombo batibukwa? Kubera Abanyamulenge biciwe Rurambo batibukwa? Kubera Abanyamulenge biciwe Bibuga, Gahororo n'ahandi hagenda hatandukanye batibukwa? Aka kantu kaka point d'interrogation ufise ubwonko ucuni y'umukino uriko uraja. Igituma batabibuka nuko ababikoze mu Rwanda, ababikoze ni Red Tabara, ababikoze ni babandi Paul Kagame asanzwe akoresha ya mapyo yiwe akoresha kugira abumvishe ko Abanyamulenge kuva 1996 baramwanye Paul Kagame ko yinjira muri Kongo aciye ku izina ry'Abanyamulenge. Rero bamwe yaciye agenda barungikamo
bamaneko barungikamwo abanyarwanda urabona ko basanzwe basa morphologie y'uburebure n'ibiki bose bavuga presque ikinyarwanda. Umva kwitandukanya nabo vyarabagora, barabacengeteramwo, barabarigita, barafata barya bashefu bo muri bo, bamwe barabaha inoti kugira bakorane na Kagame, abandi bavyanse barabarigita. Muribukana harya yitwa se Makanika nimba ari yes Makanika, muribuka ko yarashwe na drone ari wenyene inyuma yaho yankiye Paul Kagame kumuyoboka kugira bakorane idiri y'abanyamurenge ayivyaze umusaruro. Rero uri kuriyihweza igituma aba banyamurenge bose baba 5,000 bapfiriye mu Rwanda, bapfiriye mu misozi miremire ya Minembwe, bapfiriye muri Moyen Haut Plateau za Uvira, Fizi, Mwenga, batibukwa nuko Paul Kagame adashaka kubiha agaciro, atanabemera, kandi wewe avuga ati ko yarakora inzitizi ku nzira. Aya majambo yo kutibuka canke yo kudaha agaciro umuntu ahema Paul Kagame we sibishasha. Murazi ko hariho n'abasesanguzi benshi dushizemwo aba Kayumba Nyamwasa, ba Major Robert n'abandi benshi mu Rwanda bemeza neza ko genocide yakozwe na Paul Kagame. Bisigura nimba ivyo bavuga ari vyo, ugashobora n'igitigiri c'abantu yahwase mu Rwanda kuvuga ko yohava yibukisha bari abo mu Minembwe atanyungu bamuha, nta mwanya bifitiye. Yibuka bo mu Gatumba kugira CV iguma iduga na leta y'u Burundi itahagabiye ibi bintu izarabukungire navyo nyene hageze no tariki barabe ikintu gikorwa canke barabe ukungire bandikira ONU n'ibindi, kuko bino bintu murabona ko niyo bariko babikora bavuga leta y'u Burundi, bakabikora bavuga gouvernement en place, bakakora babivuga gouvernement yari hari ico gihe, bakabikora babivuga agatogwasa, kuko nabonye n'ahandi numvise n'ahandi muri iyo ibuka nyene n'amapost nagenda abona kuri za Twigwaneho, Moise, Banyarugabo n'abandi benshi bavuga ati ngo l'accusé majeur et agatogwasa gacagira si entre parenthèses toujours libre et en circulation. Donc ngo na gouvernement ntaci mukozako nta n'ibindi, ariko ibi vyose mpamvu bakora bikora kugira crimine. Nico gituma ndiko ndabwira abarundi n'indongozi zitwumva, ibi vyose bakora bikora kugira crimine Uburundi, crimine n'indongozi, crimine n'abarundi ko bakoze iyo genocide y'abanyamurenge mu Gatumba. Ababikoze ngo bacidegemvya, kandi nibi bagiye kurega Uburundi muri CPI canke ICC bigire uburemere, kuko nta yandi majambo ndazi Menge azovuga, kuko muramuzi Menge muri 2015 nababwiye ko nza kubakorera ikiganiro ca Menge. Amajambo amargima no yaburanira abasoda bose bagirizwa putsch, niwe yaburaniye n'abaopoza bo mu Rwanda, ndaza kuba bahanda n'abandi bamama n'abasanzwe bayoboka Paul Kagame. Menge mbere ni n'umuavoka personnel wa Paul Kagame, niwe asanzwe anakurikirana n'ibintu vy'imburi canke vy'imari, niwe anafasha na Joseph Kabila kuburana hajya naho abatagaragaye, niwe aredija amatext yisunze n'amategeko ko n'umuavoka. Murabona kanakuze si umuntu muto. Rero uyu Menge ndaza kumugarukako mumenye Menge ninde, kumbure nabo batari bazi ko muri 2015 ari we karahamba Uburundi hamwe n'uwitwa Charles Michel hariya mu Bubirigi, bose n'ababerge. Mumenye igituma uyu Menge mbere n'igituma mukwiye no kumumenya, wewe aranimarjaniriza akaja mu ruhande rumwe avuga ati jewe Menge mburanira ikiremwa tutsi n'ikiremwa munyamurenge. Ibi Menge yaravyivugiye aravyadimeta. Nico gituma Menge yanagirijwe racisme, yagirizwa n'ibintu vy'amacakubiri n'amoko. Menge yaranaburanijwe n'abantu benshi, ndabibutse ko na nyakwigendera nyene umukuru w'igihugu wa Burundi Nkurunziza yaranamuburanije, ariko urwo rubanza hariya mu Bubirigi nyene na Union Européenne na za OTAN bararuhindukije, birangira rutabandanije. Sinzi kungene babigenjeje, ariko urubanza nyene cubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza yari yaburanije, yari yitwariye Menge na France 24 n'uyundi munyarwanda umwe, vyarangiye barucuritse, baruhindukije, bararucenjkota, birangira rudarukurikiranwe.
urwo rubanza ruba ruramizwe. Uko niko vyifashe. Rero twese twibaze ni kubera iki babihaye uburemere nk'ubu muri uku kwibuka kwa 2020. Uko ndi kwibuka abanyamurenge bibukira hano muri 2020, ndibuka ko bibukiye hano mu Burundi, baribukira no muri Congo, eka hariho n'abibukiye mw'ikambi bari Mahama mu Rwanda, ariko benshi ko bariyumvira ko iki babigize big deal, baracelebra aho bahazwe gucelebra abantu 166 biciwe mu Gatumba gusumba uko baserebwa jenoside yo 1994 mu Rwanda. Ucibona rero ico babagamije niyo pica ibiba iriko iyigana. Hari naho n'abandi mbere bageze naho biyumvira, kuko Paul Kagame ku ndege yakorowe yarimwo abakuru b'ibihugu babiri, Cyprien Ntaryamira na Juvenal Habyarimana mu 1994. Kagame abibajijwe yaravuze ati, baramubajije none bimeze gute ko mutarekura habeho amatohoza tumenye wakoroye cyangwa warashiga ndege yarimo Habyarimana na Cyprien Ntaryamira. Kagame yabaje yishuye avuga ati, iyo ndege yarimwo ibiki, harimwo ibiki vyontesha umwanya cyangwa vyodutesha umwanya dusubira inyuma ngo tuko turagira amatohoza n'ibiki. Donc ntiyanavuze ngo harimwo bande, yavuze harimwo ibiki, ivyo bintu birimwo n'ibiki, ivyo bintu les objets sinabantu. Donc akandagacishijemwo kugira mumenye ko uwo ashaka guha agaciro aramuha agaciro, n'uwo ashaka guhindura igitambo canke uwo ashaka kugira hagano bivuga gute ukundi kugira cumvikane ikimazi, washaka kugira sacrifice, wo shaka gusacrifica amwita uko agomba. Rero abanyamurenge mubona bagiye barenga 5,000 biciwe Minembwe mu Rwanda, Bijombo n'ahandi hagenda hatandukanye, nta gaciro abaha kuko bari obstacle kuri we. Baranamwankiye 1996, ahubwo wewe yari option yo gukuraho ama obstacle, ariko aba 166 bo mu Gatumba bo bari valere kuko agiye kubavyaza umusaruro. Suko abakunda, suko ngo abazirikana, ahubwo nuko abona harimwo agakino bokina bisunze biciwe mu Gatumba. Nico gituma mubona abikora uko akabiha uburemere ntangere, ariko abandi bose barenga ibihumbi n'ibihumbagiza bagiye baraburira ababo hariya bobo n'ifuti. Rero ndangije mbwira abanyamurenge baburiye mu Gatumba, ndababwira ati mwihangane, kandi ndizera ko nkuko imyaka 22 ihetse ibihe ibindi, ndizera ko mwamaze nivyo wabuze wiwe hageze ino tariki arayibuka, ariko ndizera neza ko bitariko birababera intambamye cyane kugira ngo bibabuze gutera muje imbere. Urupfu nta uruhamagara kandi nta uruplanifya kubwo bavuga ati ngo jenzo wopfejo, ariko twese niyo nzira turihanganishije. Rero muri rusange Fleury le Patriote na Fleury Podcast TV ya Ingoma Magazine turihanganishije abanyamurenge n'imiryango yabo yose, bakomokako n'ababakomokako baburiye muri ico gitero cahitanye abanyamurenge bagera ku 166 nk'uko ibiharuro bivugwa, nk'uko ibiharuro biri hariya mu Gatumba. Ariko nihanganishije kandi n'abanyamurenge aba bobo nibo mpereye ko kubera ari bo mbona bibukwa, ariko nihanganishije n'abanyamurenge bose babuza ababo hariya mu misozi miremire ya Minembwe, muri Plaine de la Rusizi, muri Moyen na Haut Plateau, muri ibi bice byose nagenda dondagura Minembwe, Bijombo n'ahandi hose ntoba navuze. Umuntu uzina munyamurenge wese yabuze ubiwe mu buryo ubu canke mu bundi, hariya muri Congo, mu Rwanda, mu Burundi, mu karere ka Yase muri rusangi. Ndabihanganishije, mugira umunsi wa Mungu mwiza, mubandanye mugira sabone canke subscribe kuri Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine. Mwarahezagiwe, ciao ciao.